Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze yo kwikira amakuru yo kuri uyu munsi wa gatatu ingenekerezo rya mbere ruhuma umwaka wa 2023 ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abateshejwe izabo baba muri site ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi bagiriza uramutwa komine ya Ruhororo ko ashaka kubomora mu matongo bahawe na leta. Bamwe muri abo banyagihugu ngo bakaba batanguye kugirwa ko iterabwoba. Muri ano makuru muraza kubyumva. Abanyeshuri ba mu makambi ya Nyarugusu na Nduta mu gihugu kibanyi ca Tanzania batanguye indwi igira gatatu batariko bariga. Bamwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'indero bakaba bababazwa n'uko abo bana bariko bagwa mu mporero. Nayo amakenga ni menshi mu nshuti n'abagenzi b'urongo y'ikigo gitoza amakori OBR mu karere ko hagati mu gihugu inyuma yaho ahagarikiwe n'igipolisi mu ndwi iheze ariko kazi kiwe ka misi yose ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega acajanwa ahantu hatazwi bakavuga ko ashobora kugirirwa nabi mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhana amakuru mu gisata cy'umutekano aho uruganda rwa radio RPA rwashoboye kumenya abantu 200 bishwe mu ntara 12 zigize igihugu mu kwezi kwa nzero twaraye dusozereye. Muri abo harimo abakenyezi 4 bishwe n'abagabo babo. Ni inkuru tubaza Eric Niyonzima. Igisagara ca Bujumbura niko karere ka mbere kamenyekanye ko yishwemwe abantu benshi kukaba nkako muri uku kwezi kwa mbere twari dusozereye hagandaguwe abantu 6. Intara y'Ibitokizo bwa kabiri ikaba yishwemwe abantu 3 hagakurikira intara ya Rumonge yagandaguwemwe abantu 2. Izindi ntara zamenyekanye ko zagandaguwemwe abantu ni intara za Karusi, Muyinga, Bujumbura, Makamba, Bururi, Ngozi, Kayanza, Muramvya hamwe na Kirundo zagiye ziricwamwo umuntu umwe. Muri abo bishwe 10 bari biziga, muri abo hakaba harimwo abishwe batemagujwe imipanga. Muri abo bagandaguwe muri uku kwezi guheze 5 n'abakenyezi, 4 muri bo bishwe n'abagabo babo mu ntara za Ngozi, Kirundo, Cibitoke hamwe no mu gisagara ca Bujumbura. Eric Niyonzima twandanije mu yavuga mu gisata c'agati y'akazi na muntu nari nabiciye ku masonga inshuti n'abagenzi b'umunyagihugu avuka muri komine Gishubi intara ya Gitega akaba ari nabarongo y'ikigo gitoza amakori OBR mu karere ko hagati mu gihugu baramutabariza ngo ntagirirwe nabi bavuga ko yahagaritswe n'igipolisi mu ndwi iheze ari ku kazi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ajanwa ahantu gushika ubu hataramenyekana. Amakuru atangwa nabo banyagihugu yemeza ko uwabo yobazira ishari ry'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega kuko ico kibanza arimo atari we yakimushizemwo ahubwo yakoze ikibazo aragitora. Bagasaba umukuru w'igihugu kumukingira ngo ntagirirwe nabi azira ubusa. Kurikira umwe mu nshuti z'uwo munyagihugu amutabariza. Turasaba n'icyubahiro mukuru w'igihugu cacu adufashe kurekuza inshuti n'umuvukanyi wacu Adrien atwara akarere ko hagati mu kigo ca OBR. Uyo nshuti yacu yanyurujwe n'igipolisi kuwe ku kazi itwarwa nabi cyane. Kugeza ubu umuryango we ntuzi aho yabafungiwe. Amakuru dufise avuga ko umukuru w'umugambwe mu ntara y'Igitega George Nshimiyimana abifisemo uruhara kubera ishyari kuko umugambwe CNDD-FDD harimo abantu bihaye ingendo y'uko bama bashikanirwa amashikanwa igihe cose kandi atakintu abantu boronka kitabaciyeko. Nubwo Nadiriye ari munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kandi w'imbere bikaba bitangaje cyane ingene umugambwe ari wo usubira ugahiga buhongo abanywanyi bawo kandi bafise akamaro kubera ico kibanza yakigiyemo atari bo bakimushizemo yakoze ikibazo akagitora. Rero ikaba ari inzira yo kumuzimanganya kugira ico kibanza yarimo bagihe uwo bikira ngaho mu karere. Rero akaba nawe nyine ari imvukire muri iyo ntara ya Gitega muri komine ya Gishubi. Rero tukaba dusaba umukuru w'igihugu ko yodufasha kurondera irengero ry'uwo muvukanyi wacu kuko birababaje kandi yibuke n'umukuru w'igihugu ko aheruka gushikiriza ko akazi gahabwa ugashoboye kadahabwa nkunzi kuko yakoze ikibazo akagitora akaja mu kibanza abereye kandi afitiye ubumenyi n'ubuhinga. Rero ivyo vy'ishari vyohagarara tugasaba nyene icubahiro ko yodufasha kurondera iwacu aho yoba yarajanywe n'igipolisi akanabaza mu burongozi bw'intara mu mugambwe ko turavyumva ko ariyo vyoba vyarazananye. Rero tugaca dutera n'ivyatsi iyo ngendo ya bamwe mu bategetsi yo kugomba kuzimanganya abantu ku nyungu zabo atari ku nyungu z'igihugu. Iyo si ingendo yo mu gihugu kirimo demokarasi kandi kirimo intwari ibereye.
turateye ivyatsi iyo nyifato ya bamwe bamwe batwisha leta kandi tukirinda n'umukuru w'igihugu yaca abikurikiranira hafi uwo muntu akaboneka ntazimangane ntituzi iyo yajanye gushika ubu. Imbonerakure zirabandanya guhohotera abatavuga rumwe na CNDD-FDD ariko ntizihanwe. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi IDHB mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Mu cegeranyo ryasohoye kuri uyu wa mbere Ruhuhuma, iryo shirahamwe riragira kandi umwihwezo w'imigenderanire hagati y'indongozi zo hejuru z'umugambwe CNDD-FDD. Inkuru ya Emile Nibasumba. Mu migenderanire hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD, ishirahamwe IDHB rigaruka kwibogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Iryo shirahamwe ryandika ko naho yafatwa nk'utinyitse, Bunyoni yari mu bategetsi batakundwa mu gihugu. Iryo shirahamwe rikavuga ko yaharanira amaronko akarangwa n'igiturire, ubutunzi bwiwe nabwo ngo ntiyabunyegeza, bigaca bitera inzigo abarundi bamwe bamwe bahanzwe n'ubukene. Ishirahamwe IDHB riributsa ko yaba Alain Guillaume Bunyoni canke uwamusubiriye mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, bose baranzwe no guhonyanga agateka kazina muntu muri kahise. Ingingo yo gukura Alain Guillaume Bunyoni yatumye Evariste Ndayishimiye aboneka ko akomeye kubwishirahamwe IDHB kubijanye n'imigenderanire na Reverien Ndikuriyo. Harabari biteze ko haba impinduka mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryo kuwa 2022 kubera ko hari ibintu bitari bike badahurizako, ariko ngo ntivyabaye kuko basubirije gusa icegera cy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe aheruka kugenwa ngo arongore inama nshingamateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ariko ishirahamwe IDHB rikavuga ko ritazi ivyo bahinduye mu mategeko agenga umugambwe muri iryo koraniro. Kimwe mu vyo badahuriza ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo nuko Reverien Ndikuriyo yashize inguvu nyinshi mu gukomeza urwego rw'imbonerakure zikanamuyoboka cyane, akifuza ko zinaguma zica zigakiza kugira ngo umugambwe utsimbatare ku butegetsi bw'igihugu. Muri ico cegeranyo ishirahamwe IDHB rivuga kandi ko imbonerakure zagumanye ububasha bwo gutoteza abanyagihugu atacamira, naho umukuru w'igihugu yari yavuze ko bizohagarara. Iryo shirahamwe rivuga ko abanyagihugu baguma bidoga ko imbonerakure zikizura mw'ijoro zifise imipanga, imbugita, inkoni n'ibindi bigwanisho bidacira umuriro. Iyo zihohoteye abanyagihugu, ubutungane ntibwubahuka kuzihana. Kubwishirahamwe IDHB muri ico cegeranyo, iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu risigura ko amwe muri ayo mabi akogwa n'imbonerakure afise intumbero yo kugabanya inguvu z'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Emile Nibasumba urakenuye. Tumira amategato duce tubandanya n'amakuru twabateguriye. Mu bijanye n'intwaro, umusitanteri wa komine Ruhororo intara ya Ngozi aragirizwa n'abacishijwe izabo baba muri site ya Ruhororo kubatoteza mu gushaka kubomora muri iyo site. Mamerte Birukundi akagirizwa kuba ariko atera ubwoba bamwe muri abo bacishijwe izabo, ababwira ko bari mu matongo y'abandi banyagihugu kandi bizwi ko ayo matongo yo muri site ya Ruhororo bayahawe na leta. Ni inkuru tubaza Ines Gakiza. Abateshejwe izabo baba muri site ya Ruhororo iri muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi bavuga ko batewe umutima uhagaze n'itotezwa bariko barakorerwa n'urongoye iyo komine ya Ruhororo. Uwo mutware ariko ategeka bamwe mu bateshejwe izabo kuva mu matongo basanzwe babamwo ngo kuko ari ay'abandi banyagihugu nk'uko umwe muri bo avyigana. Turatewe impungenge n'amakenga n'inyifato ya musitanteri wa komine Ruhororo Birukundi Mamerte, aho yafashe ingendo yo gutoteza abasanzwe batuye muri site ya Ruhororo, agomba kubasambuza amazu ngo bave aho basanzwe babaye buri mu matongo ya beneyo. Umwe akaba yabahaye ikiringo yuko hatarenga mu kwezi k'umunani ayo mazu arimwo batayasambuye kubera ibiturire bamuha. Atagomba gukuraho abo basanzwe baba muri site ya Ruhororo kugira ngo bikunde bahagurishe. Abo bateshejwe izabo bavuga kandi ko Mamerte Birukundi atwara iyo komine ya Ruhororo yarengeje urugero ngo kuko asigaye areka abo yita ko ari bene amatongo bakaja muri site ya Ruhororo gushinga y'uburimbi. Abo banyagihugu bateshejwe izabo babona ko ari uburyo bwo kubibugwanko hagati yabo hamwe n'abasangwa.
aho bigeze ubu naho aha uburenganzira wifashe amatongo bagashobora kugabura itongo ndetse no muri site bakajaniranya bagashinga y'uburinzi. Twotanga akarorero aho abasigwa b'uwitwa Ndikumagenge baherutse gusatura itongo kugeza n'aho muri site bahagabura bagashiramwo uburinzi mu mazu y'abantu. Rero tukibaza ibizokurikira ejo canke hirya y'ejo, hamwe ababitare n'amatongo bakwiyadukiza bakaza kurima ibigo by'abantu, tukabona ko ata yindi ntumbero ariko arakora atari iyo guteranya bene Burundi. Ejo ugasanga muri site n'abasangwa bariko baraba ayingwe. Abo banyagihugu bateshejwe izabo baba muri site ya Ruhororo basaba bashimitse buramatari w'intara ya Ngozi, umushikiranganji w'intwaro yo hagati hamwe n'umukuru w'igihugu kubarenganura bakavira hasi musitanteri wa komine Ruhororo ngo kuko ariko ababuza uburenganzira bwabo bwo kubaho mu mahoro n'umutekano nk'abandi barundi bose. Ines Gakiza mu gisata cy'ubutunzi guhera kuri uyu wa kabiri amahoteli yararekuriwe kwishyuza abanyamahanga mu mafaranga mvamakungu. Byashyikirijwe n'abashikiranganje b'ubudandaji n'ikigega ca leta mu nama bagiranye n'abafise amahoteli mu Burundi. Ibyo bashikirije bikaba bije gukuraho ingingo yari yafashwe ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi mu mwaka wa 2019 yabuze amahoteli kurihisha abanyamahanga mu mafaranga y'agaciro. Ni nkuru ya Josiane Muzaneza. Wa kabiri genekerezo rya 31 ubushikiranganje bw'ubudandaji be n'ingenzi bwarafashe ingingo ijanye n'ingene amahoteli yakira ingenzi mu Burundi agiye kuza arakora. Muri izo ngingo harimo ko guhera kuri uyu wa mbere Ruhuma ata hoteli nini cemerewe kurihisha ba mukera rugendo baje bayagana mu mafaranga y'amarundi. Mu nama yari yahuje abaserukira ubwo bushikiranganje hamwe n'abaserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bari kumwe na banyene ayo mahoteli, hanamenyeshejwe mbere ko guhera iyo tariki nyene amahoteli yose ategerezwa kuja kwiyandika mu gisata kijejwe uruja n'uruza Service General de Migration mu Gifaransa, banayategeka kumenyesha ku mugaragaro ibiciro mu mafaranga y'amarundi zikoresha ku basanzwe ba mu Burundi hamwe n'ibiciro birihishwa ba mukera rugendo mu mafaranga mva makungu. Hambavu y'ivyo ayo mahoteli yategetswe gukurikiza izo ngingo mu bikorwa byose bihakorerwa. Ubwo bushikiranganje bukaba bwasavye igisata kijejwe ingenzi mu gihugu gukurikiranira hafi kwizo ngingo zose ziriko zirubahirizwa. Aha mwomenya ko iyo ngingo ije gufuta yaheruka gufatwa ni banki nkuru y'igihugu muri Nyakanga 2019. Ingingo yavuga ko abafise amahoteli barekuriwe kwakira amafaranga mva makungu ariko ibiciro bigategerezwa kuba biri mu mafaranga y'amarundi kandi bikisunga uko banki nkuru y'igihugu iri kivunja ayo mafaranga mva makungu. Josiane Muzaneza urakenuye. Hasubiye kwibonekeza ubukene bw'amazi meza mu makaritie amwamwe yo muri karitie Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Iyo agize araboneka ni mu masaha y'ijoro, naho nyene akamara umwanya rumera kandi akaza atari meza. Abanyagihugu bavuga ko hamwe mu mazu ari umunuko kubera utuzu twasugumwe. Elvis niyo mwongere mwidonido. Abanyagihugu bo muri karitsiye ya Kamisa ya mbere iri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ikibazo c'amazi muri iyo karitsiye ko cabaye akaninirira abahinga, kuko isoko ryacu ngaho muri karitsiye ya Kamisa rimenyesha ngo bamaze hafi indwi zibiri batagira ima ry'amazi. Bakavuga ko bayaheruka aho ishirahamwe Croix Rouge ryayabazanira igihe hari hatowe umurwayi w'ikiza ca kolera. Umviriza uyu munyagihugu wo muri karitsiye Kamisa. Amazi tariki 19 aho batora umurwayi wa kolera, Croix Rouge yatuzanira amazi mw'ikamyo mu nyuma yadusabye no babitubwiye ko badusabiye ico gihe baratubaza ko amazi yashitse twagata amazi yaje, ariko vyabaye benshi ibiri. Abo banyagihugu basaba ishirahamwe Rigidezo kubaronsa amazi isaha imwe yo mu masaha yitereye abandi bamaze kuronka, ariko ngo bikaba imisi yose hako babura burundu. Turasabye tumwe yaduhamira ico saa 9 y'ijoro, abandi baba cyane bakayaronka imisi yose, tuyaronka imisi yose ariko yaduhara ko harenze ibibazo. Abanyagihugu bakavuga ko bitumvikana ingene karitsiye Kamisa ya mbere ifise amazi ariko bobo bakayabura kandi ari ku kilometero kimwe c'iyo karitsiye ya mbere. Mu makuru y'indero imyidogo ni myinshi mu bigisha bo kwishure shingiro rya Cewe muri komine n'intara ya Kirundo, aho bavuga ko batagira utuzu twasugumwe. Abo bigisha basigura ko ivyo vyavuye ku bunyonyezi bw'amafaranga bagiriza urongoye iryo shure, bakavuga ko muri kino gihe barinda gusembera mu micungararo mu gihe bakeneye ubwiherero. Ni nkuru tubaza Eroge Divin Remesha.
uwadomwa k'urutoke azwi ku izina rya Murekatete Eveline akaba arongoye ishure nshingiro rya Cewe riherereye muri komine n'intara ya Kirundo. Abigisha bo kuri iryo shure bagiriza uyu muyobozi kunyuruza uburyo bwari bugenewe kubaka ubwiherero bw'abarimu. Isoko ryaca muri zone Cewe riravyigana. habayeho ibintu bidasanzwe mu kwezi kw'icenda bagurishije ingurube amafaranga muri majana indwi na mirongo itanu turasaba abategeka ko twubakamwo ubwiherero bw'abigisha. Ishure ryarisanzwe rifise amabati ashika kuri 11 kagira n'amatafari makeya n'amabuye zirasagutse aho bariko barubaka ikindi kirasi kimwe n'umusenyi wari uhari. Bacabona ko rero ishure ryogura igice c'ibeni amatafari yo kongereza ayo yari yasigaye kw'ishure bubatse turagura n'isima bakimba n'ikinogo ibihumbi amajana ane na mirongo itatu bamuhaye turabikodesheje kabisa. Abo bigisha bamenyesha kandi ko umuyobozi w'iryo shure Murekatete Eveline yari yagiye ibikoresho vyo kubaka utwo tuzu twa sugumwe aca bikoresha ku nyungu ziwe bwite. Ikindi cyagiye kubatangaza ni uko byatwara leta baje bayubakisha amatafari mabisi, amatafari y'ivyondo no kwisiga ntibayisiga. Rero ayo matafari rero umva ko bataguze yayandi n'ayandi rero yarasigaye. Uwo responsable yaciye ayatora arayatwara adashobora iwiwe. Muri kino gihe abo bigisha bafise ingorane zo kuronka uko biherera, bikabasaba ko barinda kuja gusaba utuzu twa sugumwe inyuma y'ishure ngo kuko kubatswe n'umuyobozi waryo ari gato cane. Rero cyagiye gutangaza abigisha kwambera ko basanze iyo parati nakora rubiyaratoija ko uruhome rufatanye n'ikinogo. Abigisha ntibagera aho bihereye barinda gushaka gutembera mu mihanda mpaka ari ikintu kibabaje cane. Abigisha bo kw'ishure nshingiro rya Cewe bakaba banegura kandi ko komite ijejwe gutunganya ishure atajambo ifise, ari nako basaba abarongoye indero ku rwego rwa komine n'urw'intara gukurikiranira hafi ico kibazo. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka Murekatete Eveline kugira agirisha avuga ku vyo yagirizwa. Eroge Divin Remesha ayavugwa mu ndero tuyabandanirize hanze y'u Burundi. Abanyeshuri bari mu makambi ya Nyarugusu na Nduta mu gihugu kibanyi ca Tanzania ntibakwiye kugwa mu mporero z'ingorane ziri mu gisata c'indero ku mashure agenzurwa n'ishirahamwe Save the Children. Bivugwa n'umwe mu bakurikiranira hafi igisata c'indero mu gihe abo banyeshure batanguye indwi igira gatatu batiga. Erari Nibizi atera kamo cane cane ishirahamwe HCR na leta ya Tanzania gukingira abo banyeshure, habi ibiganiro n'abarongoye ishirahamwe Save the Children kugira batore umuti w'iyo ngorane. Umvirize. Nagahinda kubona nk'ishirahamwe Save the Children leta ya Tanzania maze n'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe z'impunzi bareka abana b'impunzi z'abarundi b'Inyarugusu bakamanirwa itatu batagira abigisha, cyane cyane ntibababwire. Mu bisanzwe igihe umwana rero kw'ishuri ayo mashirahamwe nka Save the Children abazi neza yuko umwana bakingiwe. Ishuri niyikingira umwana neza cyane cyane abo bana bo mu buhungiro. Hanyuma rero iyo bazi ko ishuri idashoboka, kumbure ko abigisha batahari, kumbure ko hari imvo izi n'izi zijanye n'iringanizwa ry'ishure, mu bisanzwe iryo shirahamwe ryategerezwa ari iryo shure nyene ryategerezwa gutegekanya ingene riyaga n'abavyeyi, bakabwira abavyeyi ingene bashobora kuvyifatamwo. Urumva rero kugira ngo abana bamara izo ndwi ziheze zose bagenda ku ishuri batabona umwigisha, bababwira ngo taha, ndetse ko ari ugutesha umwanya abana, ni ugushira abo bana mu bihe bitoroshe by'umutekano, kuko umwana mu nzira agenda akagaruka amasaha atamenyerewe arashobora kugwa mu isanganya, kandi aho nta wundi yishura kuri iryo sanganya n'ubuzima bw'umwana, hama ni n'abavyeyi. Rero ico twebwe twaterera ni gusaba yuko ishirahamwe HCR kenshi usanga ari ryo rifatanya na Save the Children gutunganya ayo mashure, ko ryoja hagati ya Save the Children na leta ya Tanzania bakarabira hamwe ico kintu bituma wigisha bataza kw'ishure, hanyuma inyishu igatorwa. Kenshi usanga hapfuye ibiganiro hagati ya leta ya Tanzania n'iyo shure canke hagati ya HCR na leta, ariko rero mu gihe abo baringaniza ishure ubona yuko ingorane ziba ziva ngaho, kumbura ari n'amatati yabaye hagati y'abashuri hagati y'abigisha, ishirahamwe HCR ryogerageza kuko niryo ryo ryiyemeje gushigikira leta ricishije kuri ayo mashirahamwe, bakumviriza izo ngorane bakazitorera inyishu, hanyuma bagafata n'imigambi y'ingene boheza abo bana bataye ibihe byo kwiga bakabasubiriramo ivyigwa
bakabashira ku murongo w'ayandi mashuri. Tugaruke mu gihugu tukivuga ibijanye n'indero nyene kuba abana bo mu myaka ya mbere y'ishure bariko baraheba ku bwinshi nk'uko biri mu ntara ya Muyinga, ahanini ngo biterwa n'uko bimwe mu byo baja kw'ishure biteze atari byo bahasanga. Ivyo navyo nyene bishikirizwa na Erari Nibizi, umwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi, aha navuga ko n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho buza busongera isibe ku bibazo bituma abo bana baheba ishure. Dutege yompi Erari Nibizi. Ibitigiri by'abana baheba ishure ari abana bagitangura ishure kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu birateye amakenga muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Mu bisanzwe abo n'abana bari bagifise igishika cyo kuja kwiga, kuko kuguma muhira usanga kenshi binabarambira barakenera kuja kw'ishure. Umwana mu bisanzwe kija kw'ishure agenda hafitiye igishika, uhera kuri kagahuzi yambara, kwa kuja mu bandi kwiga bishasha no kwitwa umunyeshuri agaca atangura kugira indoto z'ubuzima. Ariko iyo abana bashitse kw'ishure bagasanga za ndoto bari bafise ntizihuye n'ukuri basanzeho, birabaca intege bakahakura kuhaheba. Iyo badafise umuvyeyi canke umwigisha abitaho, akamenya igituma basivye, akamenya igituma bagoyagoye mu kuja mw'ishure, hanyuma akabona kubagarukana ku murongo. Ariko hariho ibituma bitoroshe gutorera inyishu. Hari igihe cagishika yarafise cyo kuja mw'ishure gihurirana nuko ukuntu ishuri mwakiriye bidahuye nuko yavyibaza. Kenshi hari igihe imbana bashika mw'ishure bakabura ikibanza cyo kwicaramo, kubera usanga abanyeshuri ari benshi mu bitigiri, amashure nayo atagutse. Ugasanga ni benshi mu bitigiri atantebe ziriho, naho ikibanza mw'ishure cyo bakihari, gusanga ntebe abana baca kwicara hasi mwivu, baje kwicara ku mabuye babura ico bandikirako. Nk'ivyo rero biraca intege abana. Hari igihe rero usanga umwana ari mw'ishure akaba ari kure, umwigisha ari hari imbere ntagira igitabo canke afise igitabo kimwe gisangira batanu batandatu canke barenga. Ugasanga rero iyo inyigisho idafise ibikoresho nshigikira nyigisho byaba by'umwigisha canke by'abanyeshuri canke bimwe byo kuraba byo guharurirako amasanamu, ivyo bitahari akanovera k'inyigisho ntikabaryoha. Umwigisha aravuga karuha bikanamunanira ingene ashobora gukoresha abanyeshuri. Hariho n'igihe abanyeshuri ari benshi, umwigisha arafise iminota myinshi, ngiri nk'iminota 45 niyo bari myinshi, mugabo muri ayo mashuri kuva mu wa mbere mu wa gatatu iki gusanga ari iminota 15 minota 30. Muri uyo mwanya mu minota 30 usanga umwigisha adashobora kubona abana bose ngo abashikirize icigwa, yongera babaze umwana nawe abone ko afise uruhara muri ico cigwa c'umwigisha. Urumva rero acata nishikisha kigenda aca bihigwa, n'umwigisha ageze kumubaza agasanga si ntibari kumwe, ntiyumva ntabona. Urumva rero iyishure itateguye neza intango y'umwaka w'ishure, ikazana abigisha bakwiye, ikaba visa abigisha babinosoye bagumiza ijisho ku mwana, bakagumiza ijisho ku cigwa, hama bagatuma abanyeshuri bagakundisha ishuri umwana. Iyo usanga batabategura ivyo bintu byose vyankenerwa bituma umwana koko aja mw'ishure akabona ko ariko arakura akanovera yahashaka, aho umwigisha nta na kimwe ashobora gukora mu bushobozi bwiwe. Hari ko abafise ikibanza yigishirizamo, ko abafise ubumenyi bukwiye, ko abafise ibikoresho nshigikira shuri. Byongeye kuguya kurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi, ubukene buri mu miryango muri kino gihe nabwo nyene buri mu bituma abana baheba ishure, agasaba leta kwamiraba neza ko ivyankenerwa byose bihari ku mashure imbere yuko ihamagarira abana kwiga. Dusubire twumvirize Erari Nibizi. Hari ingorane yindi itoroshe gutorera inyishu, ingorane y'ubukene. Murabona kino gihe mu gihugu c'u Burundi hariho ubukene bwinshi, amasoko benshi barayajamwo ntibagira ifaranga ryo kugura. Hari ubukene bw'ifungurwa, abavyeyi ntibimbura, atimbuye ntaronke ico agaburira umwana, nta buzi buhari kugira ngo aronke amafaranga yo kuja kubisuma mw'isoko, birazimvye. Abana rero bakaca baja mw'ishure badafunguye. Kenshi mu Burundi baribagira yuko kizira kikazijitwa ku mwana ava mu nzu ngo aje kwiga atafunguye, ashika mw'ishure inzara ikamukubita hasi, akameneka umutwe, akazungurirwa. Hariho n'abaraba, hari naho baca bacika intege bagataha muhira. Amaze iminsi ndahagenda ari atafunguye, umwana ntaco yumva namba, aragwara, araheza akumva nta gishika gifitiye ishure, umwana akaca ataha muhira. Hanyuma rero n'umuvyeyi agasanga aciye avuga ati yagiye kw'ishure amazindwi 2-3 ntaca araza amenye uwo mwana none ndamugumiza mw'ishure kubera iki. Urumva rero ubwo bukene bw'abavyeyi buratuma abana baca batishura, cyane cyane bagiye bagitangura. Rero ugasanga nta kindi kintu umuvyeyi ashobora gukora atari kumugumiza muhira, uko aja mw'ishuri akameneka umutwe ntabone, hanyuma akagwariraho. Hanyuma rero ico jewe nohanura, ica
mbere imbere y'uko umwana imbere y'uko amashuri atangura leta yonyene ikaraba neza ikaraba ko amashuri yiteguriye kwakira abana aho ni muri ya mashuri muri bya bibanza byo kwakiramwo abana za ntebe bya bikoresho nyigisho za ntebe babigisha yuko babinonosoye kandi ko amashuri yose afise abigisha n'ahandi umwana agiye mu ishuri kabiri gatatu kabona rongo umwigisha nka rimwe mu minsi ibiri canke ntanamubone bigorana nico gituma dusaba yuko ubushikiranganji bw'indero leta yose yoraba yuko amashure yose afise ivyankenerwa kugira abana bashobore kwiga baronke inyigisho ziza kanovera baronke ibikoresho kandi baronke n'abigisha babinonosoye ivyo rero ni bimwe vy'ukubuza leta yuko itoza iraterera amashure ahari mu gahinga ngo bahamagara abana hama ngo umwigisha ngo niwimenye umwigisha si umuhinga wo gukora ishuri ni umuhinga wo kwigisha no kurera ikindi nuko boheza kwigisha abigisha ingene bufata abana hari ibihe bitoroshe abigisha bari bakwiye gutegurirwa ko ingene bashobora kubungabunga abo banyeshure usanga bafise ibibazo bigize bigoye bakaronka ikibanza cyo kubumviririzamwo urumva ni wa mwigisha w'iruhande si wa wundi yirirwa mu ishure ni wa mwigisha ajejwe nk'ivy'imigenzo by'inyifato bakaza barara mu mashuri bakaza barumviriza abana bakumviriza abigisha babo bakumviriza n'abavyeyi bakabaha impanuro zituma abana baheza bakaguma bakurikira mu ishuri ikintu cyose kije ntikibahungabanye ivyo Erari Nibizi abishikirije inyuma yaho bigaragariye ko mu ntara ya Muyinga ibitigiri by'abana baheba ishure bibandanya kwiyongera nuko rero bakunzi mwese ba radio RPA ijwi y'abanyagihugu ni hano dushiye dusozerera amakuru yo kuri no wa mbere ruhuma umwaka wa 2023 shimire mwebwe mwari muduteze yompi nongera nkengurukira abamenyesha amakuru bayatororokanije gushikaho muyumva ntibagiye kandi n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira ata nkomanzi manore ninge ko nari kuri mikro abandabikibanuye ndamipfuriza amahoro wanyu